Shalom shalom bakunzi ba Holy Canaan TV ndabaramukije ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye Gisirene Haziyo kuri micro umutumire ndamwakiriye arivuga. Murakoze cyane niteka ngiriwe ryo gutumirwa muri Holy Canaan TV ndamutse n'abahora badukurikira bose Yesu abahezagire ku mazina nitwa Pasteur Landry Bukuru sengera muri Église Vivante de Jésus-Christ de Rohero nkaba nubatse kandi ukaba usanzwe uri n'umujournaliste sanzwe nkorera muri televiziyo Heritage nk'umujournaliste nuko kaze rero muri Holy Canaan TV murakoze cyane turagushimiye ngene waduteye iteka ukaduha akanya yego namwe ndabashimiye ego nuko rero twinjire mu kiganiro tugiye kugiranira na Landry kiravuga ngene umukristo akeneye kwifata mu bihe nk'ibi. Musanzwe mugiye kuraba turi mu bihe bidasanzwe, turi mu bihe bigoye, aho umwe wese ashoboye kuraba hirya no hino, yumviriza hirya no hino amakuru, ivyo abona, ivyo yumva, arana ko ari ibihe bidasanzwe. Turi mu iminsi novuga ngira sinzi ko novuga ko ari ya nyuma kuko wosanga hariho ibindi bikurikira ibi tuzobona, ariko nyene umuntu arabona yuko hari ibintu bidasanzwe. Ariko rero hamwe n'ivyo reka imbere yuko dutangura ikiganiro dusabe Landry adusengere hama tuja mw'idonido. Mana turakoretse umwanya tumba tuyage ijambo ryawe reka n'amajambo azane ukwirugwa reka kino kiyago kibe inspiré par le Saint-Esprit n'abazocumva bose mwami uzubaha impwemu yo gutahura hama twese tugirire neza mu izina rya Yesu amen Amen. Nuko nariko ndababwira rero yuko tugiye kuganira ku kuntu umukristo akeneye kwifata muri iyi minsi igoye. Mbega Landry, iyi minsi ubona igoye nkuko ndiko ndabivuga? Iyi minsi iragoye kandi vyari vyaravuzwe mu ijambo ry'Imana ko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Donc hariko harashika rero ivyanditswe. Ivyanditswe biriko birashika, ibimenyetso Yesu yatanze biriko biraboneka. Maranatha Yesu ari hafi. Nuko urumva yuko ibintu koko biragoye. Turi mu yindi minsi imeze ukuntu. Kandi ico nobwira abakristo hari gihe umuntu abavuga ati ngo reka twisonzeshe ngo reka dusenge ngo kugira ngo ibintu bisubire inyuma. Hariho bitazosubizwa inyuma n'amasengesho. Hariho ibizoba kubera iki vyaranditswe. Ivyanditswe ririko riratahuka. Kristo ari hafi. Umugeni abandanye yitegura. Mbega ni gute umukristo akeneye kwifata mu misi nk'iyi haba hari ibi na biriya. D'abord Landry reka nabanze atubwire muri no misi hari iki. Muri no misi hari ishitswa rya Matayo 24:6 haravuga ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara mwirinde nimuhagarika imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzobutaraza. Subiramwe. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara mwirinde ntimugahagarika imitima kuko bitazobura kubaho ariko umuhero uzobutaraza. Rero novuga ngo turi mu bihe byaho tumeze nk'umugore ari kubise. Umugore ari kubise araramukwa ibise bikamubabaza. Ariko byo bise biba byanonsa ukuza k'umwana ari mu nda. Natwe ibi bihe biko birashika by'impuha z'intambara by'ibihugu bitera ibindi nibise vyerekana ko Kristo ari hafi ari ku rugi. Rero Yesu ngavuga ngo ntibizobura kuza. Mwavuze muti mbega umuntu asenze birahera ntibihera kuko byaranditswe. Kandi mwibuke ibi bihe bitwibusa ko tutarabizi. Kuko twava twijaja twumva umengo paradizo twarashitsemo. Mugabe iyo ariko biraba bitwibutsa yuko ahantu turi ingenzi. Nta ngenzi nimwe mu gihugu na kimwe iba amahoro. Iba amahoro ari kushitse mu gihugu yajivamwo. Twebwe natwe iwacu ni mwijuru. Bibiliya ni kwivuga ngo niho twiteze ko umukiza azozanana. Bugingo tutarashikaho mwijuru tuzokoma duhurayo n'ibiduhungabanya. Ivyo rero ntimuhagarika imitima ahubwo bitwanose yuko umwana w'Imana ari ku rugi. Kurya umugore abonye ibisi abaze ati umwana agomba avuke.
natwe twibuke yuko ibi bintu biko biradushikira Kristo ari hafi rero no muri Mariko 13:7 haca havuga ngo kandi nimwumva intambara nimpuha z'intambara nimuze muhagarika imitima ntibizobura kubaho ariko umuheruzo gutaraza tujuru baratwereka ibintu by'impuha bakatwereka intambara bashatubwira ngo ntibizobura kuza kubera nibyanditswe biteza gushika iyi si iriko irashirana n'ivyayo ahubwo rero ikibazo ni iki mbega kushirana n'ivyayo abapfa bapfira he ishengero rero uruhara rwayo muri ibi bihe navyo cyane turimwo nuko ryoca rigwiza ivuga butumwa ubutumwa bw'Imana bukavugwa hose kugira ngo abantu ntibapfe mu vyaha vyabo bamenye umukiza kuko birababaje nk'aya mabomba hitana amamiliyoni y'abantu bagapfa batamenye umukiza hama natwe aba Kristo ngo manabwiye tumeze nka farmasi dufise umuti isi keneye iyo rero twigunganya ubutumwa ntitubuvuge tuba dusa na farmasi yigunganya imiti kandi abantu bariko barahona ngo manabwiye wa mu Kristo ukurankurikira inyifato ya mbere Imana ikwitezeko nuko ubwira ivyaremwe byose ubutumwa bwiza vuga ubutumwa nk'uzofejo vuga ubutumwa nk'uko Kristo yobaza uno munsi nyene muri bisi akajuronse muvuge Paul abwira Timotheo ati vuga ubutumwa mu gihe gikwiye no mu kidakwiye nta kajyo ko guta kuko Satani ari ku muvuduko mwinshi mu byashiro hano bavuga ngo isi bonye ibara kuko umugwanizi akororewe mu isi ngo kandi asanzwe azi ko afise igihe gito Satani wewe nubwo twe twiha ama vacances wewe nta vacances yiha aratse ko afise igihe gito ashaka agenda twaye benshi bashoboka nahacu rero nk'ishengero kuvyura ivuga butumwa mu mashengero tukava mu mpome zine tukava muri bya bisirimba twamamwo tukaja mu mabisi tukavuga ubutumwa tugasohoka hanze ego Yesu ati noheba 99 nkarondera imwe tumenye ko kiya gisirimba dutamba ni vyiza mugabo tuko tugitambira mu bantu basanzwe mu ruhongore ariko ari abantu batarashikirwa n'ubwo butumwa rero uri kurankurikira nta citwazo wovuga ngo sinzi kuvuga none gashanda kubaza ufise internet ufise statut wamushirako ufise opportunité yo kuja kuri TikTok ugakrea compte ufise opportunité yo kuri Facebook ubikoresha iki ibyo ko ari bikoresho byo dufasha nivyo ushobora kutaronka visa yo kuja muri Amerika mugabo Facebook yawe irashika ufise opportunité nukuva nta citwazo muzere tuvuga ubutumwa kuko abantu bariko bapfira mu vyaha vyabo nayo ibyizi ntambara ibi ni message Imana iko iratanga yuko nibise umukiza ari hafi ariko rero nubwo ari hafi ishengero rivuga ubutumwa uko ritigeze kugira ngo abo bantu ntibahone ariko bamenye umukiza yego wavuze uti nibavuga ubutumwa haba mu mabisi haba hehe tureke gutambira ibisirimba mu mashengero kuko hajya zijya n'intama zazimurutse begarandre ku mujene biroroshe kugira ngo avuge ubutumwa mwibarabara biroroshe cyane biroroshe kuko cyambere ubuzima tubayeho ni message umupagana ashobora kutakumviriza uri kuvuga imirongo ya Bibiliya mugara kwitegereza kandi ubujya kwitegereza aza kwemezwa n'amajambo uvuga banje kuraba ingene umwami ivyamwa rero Tabita turavye muri Bibiliya n'umugore atigeze avuga ubutumwa nta butumwa nta gikorane yafashe ngo Bibiliya aje ku mastade avuge ngo haleluya mugabo yaravuze ubutumwa biciye mu bikorwa arambika imfuvyi arambika abapfakazi iyo parahindura akoresheje ibikorwa vyiza ushobora kuba utahawe kuvuga ubutumwa nkuko je niko ndabuvuga mugabo ugufasha kwa waboro ugutuma ko abapagani mugasangira muhira bikababera inzira yo kwakira gakiza mu bisanzwe ingabire ziratandukanye hari abavuga hari abaririmba hari abafise izo ngabire zo gusangira n'abandi hari abafasha hari abaje mu bitaro bagasengera abagwayi umva uvuze uti umwe wese akorere mu ngabire yiwe yego ariko twese arico duhurijeko nta muntu umavuze intahe yicese amukoreye none n'intahe nazo ahubwo intahe niyihindura kuruta ubutuma tuvuga kuko intahe ni ikintu uba wariboneye warikorakoreye cyakubayeko wari imboregwa Yesu arayikukiza iyo nzoga hari umuntu nawe nyene akiri imboregwa akeneye imboregwa nkawe yabohotse kugira ngo amekine yabohotse turafite muri bibiri umugore yari musambanyikazi Yesu bahurira kwiriba
arambwira ati mpa amazi ateka je ntidusangira n'abayuda kuko wewe yari umusamariya Yesu arambwira ati sha cyaba waruzi umuntu agusabye amazi ni wari guhinduka ukayamusaba umugore ati urutabo wowe Yakobo yatwibiye nino riba ati abana kuri ayo mazi baraswa akagira inyota ati okay timbe urafise umugabo ngo ntawe mfise Yesu ati uvuze neza kuko uwo mugabo ufise agira gatandatu suyi wawe yo acasiga umukuza ngaho agenda kubwira yari maraya nta theology yize ariko acava ngaho abwira abo baryamana bose bakorana uburaya arababwira tumbiriza nimuze murabe uwambwiye ivyanje vyose niyo ngoma ndakubaza aho ari verse yavuze yashinze ntayi cyamubayeko kandi birivuga ngo igihugu cyose igisagara cyose cyakiraswa baduka ngo baza kuraba Yesu bacabwira Yesu ngo ubu ntitucizira kubw'amajambo y'aba mugore ubu rero turakwiboneye nuvuga ngo rero impact ntahifise irakomeye cyane kuko ni ikintu kiba carakubayeko abantu mubana baba bakuzi ukuntu runaka barinze babona uhinduka bakabona impinduka kuri wewe ukababwira icyakubayeko birabagira ko impact kuruta amajambo ya Bibiliya ko Bibiliya ndashaka kuyivuga ikarambira abantu ariko intaye yanje ni ikintu gikomeye cyane gishobora gukora ku bantu rero wowe kwankurikira ushobora kubutize theology atama versuti mugabo genda ubwira abantu ico Yesu yagukoreye genda ubabwira uti nari impumyi none ndabona nari mboregwa none uyu munsi ndidegemvye nari mu divorce ariko Imana isubira kungarukanira urugo rwanje ico cakubaye ko nyene hari abantu bakeneye kucumva rero ku maverse nivyo si bose bayahawe kuyavuga mugabe ntaye twese twarayihawe kuyivuga yego kuko baratubwira Yosuwa igihe yaja ku ntambara ku bamareki bariko baragwana Mose yaciye aduga ku musozi adugana na Uri na Aroni ngo amanika amaboko signe d'intercession mu gihe cyose adugije amaboko Yosuwa yacanisha urugamba ngo bababwire ko Imana yarashizeho abasirikare batugwanira abo nibo nitaba Yosuwa mugabo inguvu bakoresha nizo mubiri izihambaye nizo tubaha biciye mu gusenga umukristo yakwiye kuja ku musozi nka Mose agasengera bari ku rugamba kugira ngo turonke intsinzi tube mu mahoro na Bibiliya bivuga ngo abantu bitirirwa izina ryanje niyo baca bugufi bagasenga binginga nzobaharira ibyaha nongere ndabakirize n'igihugu Bibiliya gashayongera ikavuga ngo amasengesho y'umugororotsi agira ikimazi kuri byinshi byumvikana ngo y'umugororotsi apfukamye agasenga burya hari ibintu byinshi bikemuka hari intambara nyinshi zitora intsinzi canke zihagarara kubera umukristo yasenze mugabe ingorane abogiye ku munara ngo bashibame basenge nibo bari mu rezo sosiyo mu matiku no mu si bose ariko muga si bose banishima ego si bose hari abimana yiziganirije bafise amazaburi mu kanwa mugabo rero nabandi ariko baragwa mu mutego wo kuvuga imvugo nk'iyabisi bakibagira ko umwansi dufise atari unyama n'amaraso kandi noneho n'akarimi kacu kararema nico gituma satani aryoherwa cyane iyo umukristo akoresheje akanwa mu kumuvuga erega buryo yuko uravuga ubushobozi bw'intambara uri kushira amapete kuri satani biramuryohera ariko Bibiliya iratubwira neza ngo ni wahura n'umusozi Yesu niwe yabivuze bwire ushinguke bitere mu kiyaga ntitubwira Imana ingorane zacu ahubwo tubwira ingorane ubunini bw'Imana yacu kasubiremwo neza bakumve ntitubwira Imana ingorane zacu tubwira Imana nkaho menga ingorane nini ahubwo tubwira Imana yacu tubwira ingorane ubunini bw'Imana yacu tukazibwira ati wa musozi wigize iki imbere y'Imana uzocika amataba oreyo kuja kurira Mana heraba biracitse Mana dutabare Mana dukiriza ibintu uravuga uti none wewe eske uraze Mana yanje we wigize iki rero akanwa kacu by'ukuri tugakoreshe neza mu guhezagira pana mu kuvuma hama kandi bikenewe tugakoresha mu gutegeka iyo myuka mibi ikorera mu bantu bigatuma bakora nabi tuyirukane kuko Yesu araduhaye ubwo bushobozi yavuze ngo genda mbahaye ububasha bwo gukanagira inzoka na scorpion gukani nta kintu kimwe izo gico kibagize rero bisigura ngo twebwe akanwa kacu nako gutegeka imisozi
kandi ni nako guhezagira abo bantu badushizwe imbere sako kubavuma no kubidodombera yego turangirize ngaha abariko baradukurikirana abatanguye ikiganiro mwumvise yuko ibiriko biraba n'ivyanditswe ariko umukristo arafise ukuntu akeneye kuvyitwaramo kuwa kristo bariko baradukurikirana abadukurikirana ubunyene canke abazodukurikirana hanyuma abari batari babizi canke bari babizi basa n'abavyibagiye bivanye n'ubwoba bw'ibihe nirihe jambo wobatekerera ubwoba buva kuri satani kandi iyo umukristo afise ubwoba abatakaje ukwizera hamabira nayivuga ngo iyi niyo tsinzi yacu yanesheje inosi ni ukwizera kwacu iyo satani aduteje ubwoba abashaka iki abashaka yuko dutakaza ukwizera utakaje ukwizera ntushobora guhimbara imana kandi utakaje ukwizera uba utakaje inkinzo kuko bibwa mu bigwanisha vy'umukristo ko ukwizera ari inkinzo mbwira rero umukristo canke umusirikare atakaje inkinzo bumva ikimuzigama ari giki kiba gitakaye rero nk'abakristo ubwoba tubwanke kandi ubwoba inzira yo kubwanka iroroshe umera nka kume Petero yari mu kiyaga ukura amaso ku mifunda ukayashira ku mukiza niwafata amaso yawe ukayashira ku mifunda kuri ivyo bihuha kuri izo ntambara ukaraba ubushobozi bwaje amabombe nucléaire uzogira ubwoba mugani wakura amaso kurajya amabombe ukayashira kuhoraho bimwe Dawidi yavuga ngo nunamure amaso yanje ku misozi ngo gutabago kwanje kuzova kuhoraho bivuga ngo amaso yawe ukayafixa kuhoraho uzocumera nka wa muntu uze wamuvugishwa yabwira umusuku wiwe ati ndasenga amaso yawe ahumuke kugira ngo ubone ingabo zidukikuje bantu b'Imana ingabo zidukikuje zidukingira z'abamarayika ziruta ubwinshi ayo mabombe nucléaire mubona cyo bituma nta mpamvu imwe yo kugira ubwoba gira ukwizera mu Mana yuko ari ifise ijambo rya nyuma iyi si irashaje kuruta ujya mu president mubona iyi si irashaje kuruta ajya amabombe mubona icayizigama ijya myaka yose amabombe atari bwakogwe kiracahari umuntu apfa uko hageze Yesu niwe yavuze ngo nta nagashatsi gashobora kugwa Imana itavyemeye Pilato niwe yigeze kuvuga ijambo ribabwira Yesu uratse ko mfise ububasha bwo kukwica Yesu ati nta bubasha ufise kiretse wabuhawe rero ngoma ndababwira ngo umunyakibi ni wahunga atakimwirukanye ariko umugororotsi akwiye kugumya umutima nk'intare intambara yawe ukayigwanira ku mavi hama ivyo biturika ukamenya ko hari Imana iri hejuru yavyo ishobora kubwira ikiyaga n'imiyaga n'imifunda ati ceceka iyo Mana reba muri wowe urayigendana reka gutinya narigeze kuraba ka documentaire kamwe berekana ingene inzoka ifata imbeba mu bisanzwe ugiye kuraba ingene imbeba yiruka n'ingene inzoka yideplace ikinyaruka niki kinyarukangira ni inzoka ni imbeba imbeba bugira iriruka cyane inzoka nayo urabona ko igenda inzoka inyaruka iri mu ntuzeya mu byatsi ariko mu nzu biratangaje gusanga inzoka yafashe imbeba rero inzoka ikintu ikoresha n'igiki ikoresha ubushobozi bwo gutera ubwoba imbeba irayipinotiza kajya karimi kaguma gasohoka kagira uko imbeba ikiguma ikanura ikibagira ububasha Imana yayihaye bwo kwiruka niko na Satani ameze arakwereka ubunini bw'ibibazo ibihuha akabigwiza kugira ngo wibuke ko wibagire ko ufise ububasha aho gusigara ubona ko ari wafise ububasha rero ngo baca bafata rero ngo iyo mbeba bayishira ko gatambara hama yanzo kiri kwiraza imbeba barayikakaza gutya ciyiruka kubera ntiyari kwirabona inzoka ngo banabwiye ngo na Satani ni kukwiye kumera inyoha ivyo ariko arakwereka inyoha ivyo bigatanya ariko arakwereka hamufunga amaso uyunamurire Kristo uzosanga Satani ari umuntu muto cyane ubwo rero mu buneshe mureke kurama ifunda muhanga amaso isiyoni Kristo iyari niho ubutabazi bwacu buva yego reka ndagushimire Landry gize neza uratuganiriye ibintu byinshi nizera yuko n'ikindi gihe twagukenera zotwitaba yego cyane nzobitaba yego
nuko reka nshimire n'abakunzi bacu ba Horikana TV aho muherereye hose. Ndabifurize ibikorwa byiza ndetse n'umunsi mwiza. Murakoze. Landry urashobora kuturangiriza n'isengesho. Reka dusengera amahoro ku isi. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ifite ububasha ku byaremwe byose. Urafite ububasha ku kiyaga, urafite ububasha ku mipfunda, urafite ububasha ku biturika, urafite ububasha ku bintu byose ku bantu bose. None mwami turakuretse amahanga ariko arahura n'ibibazo, ariko arahura n'intambara, kugira ngo abakristo ubahe amahoro, n'abatarizera mwami ubabe hafi. Turahakanye kuguma twumva amaraso aseseka. Turasabye ngo mwami ucungere abantu bawe, ubazitirire. Bibiliya ivuga ngo nkuko Yerusalemu ikikijwe n'imisozi, ngo niko Uhoraho akikije abiwe. Mwami Yesu, turasabye uburinzi bwawe. Turasabye uburinzi bwawe muri Irani, muri Iraq, muri Israel, mu Burundi, eka ku isi yose. Turasabye uburinzi bwawe. Bwa burinzi washira ku Bisirayeli bari muri Egiputa, ukabashira i Gosheni, ngo ibyago byose byaba muri Egiputa bavyumva ku matwi mbwa ntivyabashikako. Reka ubwo burinzi mwami bw'i Gosheni bube ku mahanga, bube ku Barundi, bube ku ntwaro zacu, mu izina rya Yesu Kristo mwami. Icacuriwe kugwanya Burundi turacatse ububasha, icacuriwe kugwanya Abarabu eka n'Abayuda turacatse ububasha. Mwami reka habe negociation ku bari mu makonfli, reka habe umwumvikano, mwemu yera bibemwo bijemwo, abamarayika baje kugikorwa bazigame twebwe abera, bazigame n'abatarizera kugira ngo bashobore kwizera. Mwami Yesu dusavye amahoro ngo abe ku isi, turavugishwa amahoro ku isi, turavuze ngo mwami intambara zihagarare, zireke guhitana inganda. Mwami Yesu Kristo uburinzi bwawe bube ku bantu bose, ni mu izina rya Yesu tubisenze. Amen. Amen. Amen.